Imana bane namwe bakunzi mwese ba televiziyo ba TV online muri kumwe na mwene so evangeliste Olivier Dusabe kuri micro muri kumwe nawe kuri kamera naho turi kumwe na Jonathan umuyinyanyuzi cameraman mwiza. Imana imuhe umugisha kandi muhandi mavuta imuduze mu zindi imbaraga. Tumaze iminsi tuko turaganira ku ijambo y'urufatiro ry'uku kwezi. Nagomba ngo uyu munsi dusangira ikindi gice kigira gatatu aho tugiye gusangira ku ijambo rikomeye riri muri Yakobo igice ca gatatu. Kadusome muri Yakobo igice ca gatatu ku murongo wa mbere avuga ngo gufata ururimi. Uyu munsi nagomba twigishanye ku rurimi. Ururimi muri uku kwezi kw'icumi Imana izoguhe gufata ururimi rwawe neza no kurukoresha neza, kuko ururimi ushobora kurukoresha ivyiza cyangwa ukarukoresha ibibi. Ushobora kurukoresha mu guhezagira cyangwa ukarukoresha mu kuvuma. Ushobora kurukoresha mu kwatura ibintu bizima ku buzima bwawe cyangwa ukarukoresha mu kwivuma wewe ubwawe bivuye ku rurimi byo watura n'akanwa kawe. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana rero, dusome ku murongo wa mbere. Habango bene data muri mwebwe ntihakabe benshi barondera kuba abigisha, murazi yuko tuzociga urubanza ruruta urw'abandi, kuko twese dutsitara muri vyinshi. Umuntu wese adatsitara mu byo avuga aba ari umuntu atunganye rwose, ashobora no kuganza umubiri wiwe wose. Iyo tujiginyitse amafarashi mu kanwa kayo kugira ngo dukundire, duhindukiza n'imibiri yayo yose. Kandi raba n'amato naho yoba manini ate agakubebwa n'umuyaga uhuhuta cyane, ingafe ntari nono cyane nizo ziyerekeza aho yatumbereza abagomba. N'ururimi niko ruri, n'urugingo rutoya rukirarira ibikomeye. Raba ishamba naho ryoba rinini rite ridomekwa n'akariro gake. N'ururimi n'umuriro nikibikingana n'isi. Ururimi rwashizwe mu ngingo zacu rumanya umubiri wose, rudomeka ukubaho kwacu kose, nago rukaba rwadometswe na Gehinomu. Uko amoko yose y'ibikoko n'ibiguruka byikwega n'ivyo mu kiyaga bigundwa n'abantu kandi barabigunze, ariko rurimi nta muntu yoshobora kurugunda. N'ububi bucambagirana kuzuye ubumara bwica. Ubwo nibwo dushimisha umwami data twese, kandi nibwo tuvumisha abantu baremwe mu ishusho y'Imana. Mu kanwa kamwe havamo amuhezagiro n'umuvumo. Bene data, ibyo ntibikwiye kumera bityo. Amen. Niri jambo ry'Imana nashaka ngo dusangire muri uku kwezi kw'icumi. Nagomba ngo Imana izoguhe kugera ururimi rwawe mu buzima bwawe, mu mibereho yawe. Ururimi rwawe uzuruzigame, uzururinde. Twasomye amajambo avuga ngo twebwe abigisha benshi tuzotsindwa kuko tuvuga byinshi, twatura amajambo menshi. Rero dukwiye kwirinda no mu byo tuvuga, kuko ngo umuntu adatsindwa mu byo avuga aba ari umuntu adasanzwe, aba ari umuntu akomeye, kuko muri we nawe arafise ururimi. Iyo rero ururimi ashoboye kurukontorora akavuga ibintu bikwiye, akavuga ibintu bibereye, aba ari umuhigwe. Rero aya n'amajambo meza dusomye kuri ingene dukwiriye gufata ururimi. Dukwiye kuganza ururimi rwacu tukarukoresha mu guhezagira, ntidurukoreshe mu kuvuma abantu, ntidurukoreshe mu kuvuga ibyo rutagenewe kuvuga. Igihe dukoresha ururimi mu kuvuga insaku, mu kuvuga amajambo atariyo, mu kuvuga amajambo yo guteranya, mu kuvuga amajambo y'ubujyajya, tuba turiko turiyica, tuba turiko turaranda, tuba turiko turahonya. Ururimi ngo rwashizwe mu ngingo zacu n'akantu gatoya, ngo ariko rushobora kwica ubugingo bwacu bwose, rushobora kwica umubiri wacu wose. Rero birasaba ngo umuntu wese afate ururimi amajambo make, avuga amajambo make ashobora gusobanura. Ko Yesu hari ijambo yigeze kuvuga, aravuga ngo igihe uzovuga ijambo ubanze urizungurutse ku rurimi rwawe ibetangabo 7 inshuro 70. Wumve ko iryo jambo rikwiriye gusohoka, rikwiriye kuvugwa. Wumve ko atari gica, wumve ko atari rihonya, wumve ko atari rirandura, wumve ko ari ryo gukiza abantu. Ni wumva ari ijambo rizima urisore. Kuko nagera babwire bende data, muri iki gihe cya technology iteye imbere ushobora kuvuga ijambo rimwe gusa rikica abantu ibihumbi. Ubu ndiko nabwiriza ijambo ry'Imana nicenga mu Burundi, ariko ndiko ndakurikirwa n'abantu bari ku isi yose. Iri jambo mvuze rizokurikira abantu ibihumbi n'ibihumbi. Rero mu gihe mvuze ibintu byiza bibasha gukiza abantu benshi mu mwanya muto, cyangwa rikica abantu benshi mu mwanya muto. Twajye tubona abantu bagara ku maradiyo, ku mateleviziyo, ku ma WhatsApp bakavuga inkuru z'incamugongo, inkuru z'ibihuha. N'ururimi ruvuga amajambo. Karabaye, turapfuye, turarimbutse, abantu bagahunga,
abantu bagati vyabo, abantu bagatubuzi kubera ururimi, kubera amajambo bumvise. Haleluya. Biro bangu kwizera kuva kukumva. Kandi ushobora kumva ibintu bitavuzwe n'ururimi rwa. Iyo wumvise ibyantu bavuze ushobora kugira ubwoba cyangwa ugakomera. Ndagomba rero ngo ivyo uvuga uvuga ibintu byurutse imitima, ibintu bibohora abantu, ibintu bizana abantu ku Mana. Atapana abantu ibintu bikura abantu ku Mana. Ari abantu bagize ururimi rwica nk'inzoka. Ururimi rwica nk'inzoka. Ururimi rw'inzoka nigo gwishe Eva. Eva ngo yumvirije inzoka imubwira amajambo. Iramubwira ngo Imana yarababeshe. Ururimi rw'inzoka, yaba afise ururimi rw'inzoka. Mwene data wo ufise ururimi rwica. Ruriko ruteranya abantu. Ruriko ruzana kurandura, kubomora, gusambura. Imana izogwane uzosha. Gehinomi yagaze imbere yawe. Ukitonda ukicara ukavuga mwene so nabi amajambo utazi ibyo udafite ivyemezo bo gushira ahantu ngo bivuga bisobanuro tobirongera igisobanuro. Ururimi dufata indimi zacu. Hari ahantu nasomye muri Bibiliya avuga ngo nzoshirikira umiko, ni muri Zaburi cyangwa mu migani, ngo nzoshirikira umiko ku munwa wanje umunyakibi akiri imbere yanje. Harababi bahagaze imbere yawe. Wirinda abantu bakubwira amajambo atandukanye, bakubwira ibintu bitandukanye. Hari bakubwira ibikwica, hari bakubwira bikurandura, hari bakubwira ibintu bikonona. Satana akaza akakongorera akakubwira ibintu byinshi akakubesha uko yabeshe Eva. Rero Imana data wa twese ikuzigame, ikugirire neza, igufasha ururimi rwawe urufate. Twasomye ngo ururimi ngo ni kibi cica, nububi bucambagirana, Gwuzuye uburozi. Ururimi rushobora kuzura ibintu byo gukiza abantu cyangwa rukuzura uburozi. Rukuzura uburozi, rukica, rukarandura mu kanya nkako guhumbya. Abantu bagapfa, abantu bagashira, abantu bakononekara, ingo zigasambuka. Umuntu akazagubwira ngo nabonye umugabo wawe namubonye yari kumwe na naka, akakubwira amajambo akwica, bigatuma ubuzima bwawe bwononekara. Rero Imana ikugirire neza, Imana igufashe gufata ururimi rwawe no kuvuga ibikwiriye mu gihe gikwiriye. Bibiliya ivuga ngo uvuga make buba ari ubwenge. Niko ijambo ry'Imana mu migani rivuga. Umuntu avuga make buba ari ubwenge. Hari abantu bahindutse amaradiyo, bahindutse amateleviziyo kuvuga ibinyoma. Kuvuga amajambo yonona, kuvuga amajambo yica, kuvuga amajambo adakiza, kuvuga amajambo atubaka. Kirageze ngo tuvuga amajambo yubaka. Umuntu akaja kuri WhatsApp, akaja kuri Facebook, akaja kuri YouTube, akaja ku mbuga zitandukanye kuvuga amajambo asambura igihugu, asambura intara, asambura mu buryo butandukanye. Ibintu bikabomagurika biciye mu majambo, biciye mu rurimi rwawe. Ibyo uvuga ndagenda kubwira nta kintu nakimwe gikorokera hasi. Uku ibyo ndiko ndavuga hariho kamera ikira byarogisa ikira bibika. Niko n'amajambo yose wavuze ngo nibyo wavugiye mu rutara, handi mu cumba, handi mu mpete, Imana izobizana imbere yawe. Ibyo uvuga, ibyo ubamwo, ibyo urimi rukubwira kuvuga, hari umunsi bizoseruka imbere yawe. Bibiliya avuga ngo ibyo urabikora nanje ngahora ukiyumvira ko mwanya nawe gose, ariko nzoguhana mbishira imbere y'amaso yawe byose uko bikurikirana. Ariko Imana izozana amajambo yose wavuze mwene so nabi, wavuze inshuti yawe nabi, wasambuye ibintu bitandukanye. Ariko Imana izoyazana imbere yawe. Wowe unyumva warishwe no kuvuga nabi, vuga neza, hindukira. Biravuga ngo yemwe ab'imitima ibiri nimuhindukire, nimukarabe. Harageze ngo ukarabe ubwo bubi bwawe, ukarabe izo ngeso mbi zawe, ukarabe ibyo byaha byawe, ukarabe izo ngeso zitari nziza. Imana ikwegere, Imana ikweze, Imana igutunganye, ikugire icari mwigisha, Imana iguhezagire. Ryari ijambo ndazi yuko nimba hari ibintu uri ukora bidahimbara Imana, byica uvuga byica, Imana ikubabarire. Nimba wumvise ijambo karyumvira, Imana ikubabarire, ikwezi gutunganye. Ukwezi kuzokubera ukwezi ko gufata ururimi rwawe. Ngo ururimi ngo rumeze nk'akami gato ushobora kugaterera mu ishamba kagaturira ikibira cyose mu kanya gatowe. Rero ushobora kuri kuraturira, ushobora kuri kurica, ushobora kuri kurabomora, ushobora kuri kuronona biciye mu kanwa kawe, biciye mu rugo rurimi rwawe. Muvuga ibibereye, muvuga ibikwiriye no mu gihe gikwiriye. Icyo wumva kitubaka abantu ukireke, icyo wumva kidafasha abantu ukireke.
Imana ikugirire neza, Imana igufashe. Ngiye gusenga nimba wumva utsinzwe n'iri jambo, hari ibyo wavuze byasambuye abantu, hari ibyo wavuze byononye abantu, hari ibyo wavuze byononye imitima myinshi, kandi aho kuyikiza, aho kuyibohora, aho kuyibwira ibintu bizima, waracambagiranirwa n'amajambo atandukanye. Imana ikugirire neza, Imana igufashe. Reka ndagusenga. Data mu izina rya Yesu ndasengeye umuntu yiranye, yumvise ko yakoze ibintu bibi bitabereye bidakwiriye, umugirire imbabazi, umugirire ikigongwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen.